Uburimyi ni inkingi nyamukuru y'iterambere ry'igihugu. Uburimyi buratanga ibifungurwa, bugatanga akazi n'amafaranga ateza imbere imibereho y'abene gihugu ndetse agateza imbere n'igihugu. Ni ivy'agaciro rero ko hakorwa ibikenewe vyose kugira umwimbu w'uburimyi ube mwiza. Hambavu yuko ikirere kiba cagenze, kugira umwimbu ube mwiza, hariho uburyo n'ubuhinga bitegerezwa gukoreshwa kwirima iryo ari ryo ryose. Iki kiganiro c'uno munsi cerekeye uko umwimbu w'irima ry'agatasi umeze muri rusangi. Tukaba twarashitse mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Butanyerera, aho twasanze bivanye n'uburere hamwe n'ibiterwa vyatewe, bimwe bitarera, ibindi bariko barimbura, ndetse hariho n'ivyo twasanze baramaze kwimbura. Burya muri ntara ya Butanyerera ni intara iri mu burere bwinshi, bigatuma rero hari mu biterwa bitandukanye. Hakuru mu irima ry'agatasi hari hatewe bwa mbere navuga nk'igiterwa c'ibigori, igiterwa c'amashaka cyane mu ntuza mu Kirundo, igiterwa c'ibiraya, igiterwa c'ingano. Ibiraya n'ingano birimwa mu karere ka Mugamba n'uvuga muri komine ya Kayanza na Matongo. Hanyuma ndavye aho umuntu agenda ca hirya no hino, nkaraba ukuntu imirima yifashe, haba mu myonga mfatiye ku mirima y'imiceri, haba ku mutumba ufatiye cyane ku mirima y'ibigori n'ibiraya. Ndabona ko hatari hake imirima ishimishije. Byagenze neza kuko twarashoboye kuronka umwimbu cyane muri komine ya Kayanza. Harabonetse umwimbu w'ibirayi utaheruka kuboneka vuba kuko byabonekeye ku giciro cagiye kiribonekeza ku isoko, aho ivyahora bigurwa amafaranga ashika ku 200, ariko ubu bakaba bagurisha 800 mbere n'500 umuntu yararonka. Twaragendeye abarimyi ba kijambere bakaba n'abagwiza mbuto ku giti cabo. Turanagendera nishira hamwe Itrasagri naryo nyene rifise ihangiro ryo kugwiza imbuto. Baratubwiye icatumye batangura uwo mugambi, imbuto bariko baragwiza, nuko umwimbu w'agatasi babona umeze. Je nabona ko bijanye n'imbuto mu karere mperereyemwo zikunda kugorana kuboneka, cyane cyane nk'imbuto z'ibiraya, ibigori hamwe n'ibiharage. Wasanga abantu bateragira imbuto bateragiye kuva kera, ugasanga ko barazimira nk'imyaka 10 cyangwa irenga. Hama jewe nanduka ndaronka ishiramwe rifata mu mugongo, ndiga inyigisho zo gutera imbuto zirobanuye. Maze kuziga baranyigisha no kugwiza imbuto, nca ntangura ico gikorwa kugikora kugira ngo ababanyi cankwe abo twegeranye mu makomine kugira baze baronka imbuto zirobanuye. Umuntu ateye imbuto zirobanuye ntiharonka umwimbu kwiriye kandi mwiza. Ndiko ndaraba aho ibiraya bigeze, no kuvuga ubu urabona ko bariko barabidefana kugira ngo bikomere, n'imbuto zirimo zizomere zibe zikomeye zimeze neza. Ndiko ndaraba ndabona ko nzukunguka kuko aho bigeze ubu nta ngwara ikibiteye kuko nateye imbuto zirobanuye. Ndiko ndaraba ahantu ashobora kuzaho hakura itoni 8 z'ibiraya. Mwizo tano 8 ndashobora kuzokuramo ibiraya binini byo gushobora ku isoko bitaba imbuto. Ndashobora kuzoronka n'itoni 3 zirobanuye z'imbuto, kandi imbuto usanga zizimbye, kandi ko ndaraba igihe nzobisarurira no ku isoko bizoba bimaze kuronka amafaranga. Aha mudusanze n'umurima umwe mu mirima twarimye, aha ayahangana ni hegitari 2. Ndiko ndaraba rero kuri hegitari turiko turaronka itoni 15. Nkuko mubibona rero murabona yuko tutaranaheza n'isarura. Byukuri ndabona yuko umwimbu uri kuragenda neza. Societe Itrasagri igikorwa yihaye ihangiro ryo kugwiza imbuto kugira imbuto zishobore gushika mu bene gihugu. Rero ibi bigori twabirimye nko kugira tuze turagira turasubiriza ibiterwa, ico twokwita rotation, kugira ibiraya hageze ko tubiteragira vy'imbuto canke ingano bize biraja ahantu haba harashizemwo ingwara kugira dukuremwo imbuto nziza cyane. Rero twarateragiye ibiraya, ubwoko bushika kuri 6 bw'ibiraya buri mu bubiko bwo mu mahangari mu mastoke ya Itrasagri. Hino mu Kayanza ni ku giterwa c'ibiraya, ingano n'ibi bigori mubona, ariko hariho na hariya
twokwita imbo mu rukaramu naho ni ku giterwa c'umuceri kandi umuceri ubwoko bwose bariko barawugwiza kugira bagire ubushakashatsi bw'imbuto irobanuye. Hambavu rero yo ngaha mu Burundi twobamenyesha yuko Itrasagiri iri kuratera imbere mu bindi bihugu ije gushinga icumu mu mashinga. Rero mu gihugu c'Ubuganda hariko harakorerwa ko ku mahegitari ashika 80 ateragiwe ko ibiraya n'ibiharage. Turabonye ko umwimbu muri rusangi wifashe neza. None niki catumye bigenda uko? Hari ibiti rero ndavye ibi biti nsanga biri mu mihana. Je ncanumva ko no hashira indimiro. Mu bisanzwe nkiharima nimvuye kwahera ku giterwa c'ikiraya kuko ibiraya ahantu havuye ibiti birahaba. Naciye nkoresha ishwagara nyinshi cyane kugira ngo ikuremo mu rurazi. Nca rero ndahashira n'ifumbire y'ikirundi ikwiriye. Nca ndahashira na fomi imbura ikwiye. Kuri wa mugambi wa nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu avuga ati umuntu uronka icurya n'umufuko uronka ifaranga. Rero jewe kwibi bikorwa nkora biratuma ndonka ibyo mfungura, nkafungura umuryango, nkaronka n'amafaranga, nkashira kuri konte, nkashobora kuronka nayo mpemba abakozi ko murabona ibikorwa sishobora bano bikora jenyene. Bwa mbere twarabanje turakinga inkukura kugira ngo imvura iguye ntizishobore kutwononera imirima. Mwabonye ko twaciye imikobeko tugaheza tukayiterako n'ivyatsi byo kuzogaburira ibitungwa. Hanyuma rero turaheza turazana amase turateragira turaronka n'ifumbire rikwiye. Ego twarose ifumbire rya fomi, nico gituma mubona rero ko umwimbu uri kuri uragenda neza. Bisanzwe abarimyi biwacu ubu baratahura icari cyo kurima kijambere. Ni naco gituma mwumva bafise ingorane y'ifumbire kuko iyo batabitahura iby'ifumbire ntihaco biba bibabwiye kuko badinze bagira ingorane y'ifumbire nuko baba batahura ico bita kurima kijambere. Nta ukirima bya bindi umwacirira ubundi atereramwo imbuto canke bacangatiranya. Urabona yuko n'ababicanga babicanga ku rugero ruzwi rwemewe n'amategeko. Aba bagwiza mbuto bacu tubakurikirana ku mwanya haba ku mbuto bateragiye kugira turabe by'ukuri ntibaduhende ko bateye imbuto zitarizo. Ko tutabakurikiranye ashobora kuzana imbuto agacabesha ko nk'ibiraya akabesha ko ari prebaze yateragiye yateye tuve na canke baze. Aho rero amaze gucanganya tutamukurikiranye ziba ari ngorane. Ikindi tubakurikirana ko naho bitugora niriroswa ry'ifumbire turabasabira hashoboka kugira bashobore kubaha iyo bakoresha. Tugakenguruka rero n'ingene dukorana n'abarongoye uburimyi n'ubworozi kuva mu ntara nziza ya Butanyerera gushika mu mazone no ku mitumba. Dukorana neza, bama batugendeye, tugashima n'ingene dukorana n'ikigo Izabu. Ikigo Izabu kidahengeshanya kuturonsa izo mbuto zibanze. Uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bigenda vyuzuzanya kugira ngo haboneke umwimbu mwiza. Mu kunywanisha uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, Itrasagiri yabifashe ubwa mbere. No kuvuga yuko muravye muri aya matongo mwage murabona ibiti biteragiye by'amagereveriyo bibana n'indimo. Aho ni mu buri kwagukingira ibidukikije mu guca imikobeko y'akarorero. Ni Itrasagiri ifati ya mbere. Mwabonye amatangi y'amazi kugira amatangi ashobore kuza gufasha ubworozi bushobore kuronka amazi yo kunywa kuko ata amazi ntushobora korora. Rero turatunze ibitungwa bidufasha kuronka amase y'ikirundi, hanyuma tugaca tuvanga n'aya mase rero fomi isanzwe ihingura. N'ubuhinga bwo kurima canke n'ubworozi aha muri komine ya Kayanza igice kitari gito abene gihugu barijukiye kurima kijambere nkuko mugiye mu mitumba muze murabibona. Kugira rero bishoboke ko bashobora kurima kijambere nuko baca baba bafise ibitungwa boroye. Ivyo navyo bigaheza bigafasha mu mwavu w'ikirundi kuko amase y'ikirundi nayo arafasha. Urya mwavu w'ikizungu ryangeri ya fomi yonyene ntiyoshobora gusahiriza mu burimyi. Rero kuri ya mikobeko baca baheza bagahatera ivyatsi
ivyatsi biheza bikaba ibifungurwa vy'ibitungwa gutyo umwavu w'ikirundi nawo ukaboneka kandi n'ibitungwa bigasha bigira amagara meza amata akaboneka gutyo abene gihugu bakamererwa neza. Hambavu ya kunguko abo bene kugwiza imbuto bahakura baratanga akazi ku bene gihugu batari bake nabo bakahungukira amafaranga n'ubumenyi ndetse na leta irahungukira biciye mu matagisi atangwa. Twabamenyesha nko muri no ntara ya Kayanza gusa bararenga abakozi 150 baronka akazi. Nuno musi nyene kuri isa tuvugana hariho imirimo itandukanye bariko barakoreramwo ya Itrasagri aho turiko turategura guteragira imbuto zibanze zivuye muri sere dukoranye na Izabu bakadutegurira nyakubahwa Deogide yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere mu gushinga iyi sere yabanje ararungika abahungu genda kwiga no kunonosora hariya igisozi hanyuma kumenya ingene muri sere bikurikiranwa. Rero barabimenye ubu twabamenyesha mu gihugu c'Ubugande yuko hariyo abahungu 8 twarungitse bavuye ngaha baja kwigisha abagande ingene ibiraya birimwa ingene turima kijambere ibiharage ingene turima kijambere ibigori kuko tubakoresha bakabibona nabo niko baheza bakaja kubikora iwabo. Bamwe mbere twabamenyesha yuko bamaze kubatumako bakagenda nko gukorera Ingozi bakagenda gukorera ibujumbura muri Bujumbura Rirare abandi bakagenda gukorera hariya Imuramvya bavuye aha nyene iki gisata gikorera aha Imuruta kuko nk'abaje kutugurira imbuto hari gihe badusaba bati duhe ababishoboye muri aba bakozi banyu bagende kutwerekera biwacu ingene bakora ingene bateragira ingene bakurikirana imirima. Ico gihe tuca turaba mu bo tuba dufise tukabarungikira abakozi badufasha guheza kubigisha no guteragira neza ibiraya. Karamaze kumfasha ikintu kinini cyane kuko nakajemwo mvuye ku ishure ndavuga ati jewe hako kuja kuri university vyanse reka nje mwari gashira hamwe riraho aho ndarigiriyemwo nahakuye akoyoko nyene kanini ndagura igitungwa ndagura impene aho mbona yuko n'umwana mbona niyo gwaye ndamuvuza neza canke agize nk'akagora nkandamwambika nkiva ku ishuri barabanje barantwenga ati ariko neza ngo uragiye gukora ngo kazi kisuka ngo warize ariko sinabigayana babwira ati ahubwo nimuze natwe dukura amaboko mu mpuzu dukore ti kuko akazi kariko kose gahemba ni keza nimuze dukore uko nza ndabona turiko turakora ngaha mwishira hamwe rya Itrasagi ndabona ingene dukora nkaca nsanga nanje iyo muhira aho dukoreye ndiko ndababwira ati burya aho nkora dukora uko habwo natwe tubigira uko ti kuko ndabona iyo babigize uko umwimbu hava n'ikirenga reka natwe tugira uko turaba umwimbu uko usumbirizaho uwo twamadukura aha hantu. Ndambika abana naje nkiyambika nkongera nkasuma nkongera nkagura imbuto nkateragira gasanga nyene ibintu bigenda neza. Ishuri naho nyene mu majambo make higa umwana umwe ariko ndabona ko ndamutunganya nk'ubu urabona ko hari societe yaje yo kuvuga ngo bambare birato bifuka nk'ubu naciye ndatugura ndatumwambika caragenda ku ishuri. Iyo ntashe nahembwe nyene kubera nawe acarara asomya gacupa kandi ugaca usanga nyamba ataheruka nk'agacero ugaca usanga ndagatahanye tusanga nyene nawe yaryohewe mu muryango nyene ugasanga bimeze neza. Nk'ubu ndino akaba umwana nawe yari kwahirira nk'impene canke ingurube ari ku ishuri cansanga nawe ibyo bitungwa yari we yavyahiriye abantu gaca twibanira amahoro ko twenka twebwe hari abantu batubona kweri bakavuga ati bajya bakenyezi kabisa bariyemeye ko nk'agatenge keza urakagura agapira keza gatambara ugasanga nyine uciye mu bantu bararyoherwa bakavuga ati mbe ujya wewe amahera yakura. Kwibagira gukengurukira umushinga ntahe Adrien Ntigacika yiyumviriye umugambi wa Itracom Holding Itrasagri irimwo kuko turumva yuko ariko aramenyekanisha igihugu cyacu Burundi mu makungu none tukakengurukana twebwe nyene ko twashikiriwe tukaronka akazi tukaba turonka aho duca ifu y'abana tukabigisha atankomanzi. Ikintu maze kwakura ndafise ingurube 2 ndafise n'ihene 2 ikindi nacyo nkiyo nkoreye amahera keshi ndakunda kurima ivyibare byinshi ngena ndabibona kandi je ndi n'umukuru w'abakozi byinshi ndabizi
kurima tugatera neza ku murongo yarabitwigishije turabimenya. Nk'ubu dufate turiko turateragira nk'ibigori aratwereka ati ikigori kimwe kijaha ikindaha bigahana umwanya ugasanga ivyo bigori kweri vyameze birateye igomwe. Igihugu nobabwiza ukuri n'ubu jewe ndi muri OBR ndariha kuko iyo ndimye nkashora ndagenda muri OBR nkatanga taxi n'ubu impapuro zirarunze muhira kuko bubiri mezi 3 je ndagenda kuriha ndariha ko igihugu niterambere rimva ko kongere kangarukako. Abo twayaze barashima intambwe bageze ko mu gikorwa cabo c'uburimyi bakanatubwira aho bifuza gushika mu migambi yabo ya kazoza no muri kwa kujana n'imbona kazoza y'igihugu. Ntariga ibyo kugwiza imbuto no kurima nari umuntu w'inyuma kuko sinashobora kuronka ibyo mfungura ngo ndonke n'ibyo nshora, ariko ubu ndashobora kurima nkaronka ibyo mfungura nkaronka n'ibyo nshora. Kuri wa mugambi wa nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu avuga ati umuntu uronka icyo urya n'umufuko uronka ifaranga. Rero jewe kwibi bikorwa nkora biratuma ndonka ibyo mfungura nkafungura umuryango nkaronka n'amafaranga nkashira kuri konte nkashobora kuronka nayo mpemba abakozi ko murabona ibikorwa sinshobora bano bikora jenyene. Rero ndabona ko intambwe ndiko ndagira ko ishimishije mbere ntibinteze imbere jenyene kuko n'ababanyi boharonkera kuyo kuko kwiza imbuto nguyiza ari kugira ngo abarimi baronka imbuto ikiri nshasha kugira bimbure nabo batera imbere. Hamwe leta y'u Burundi yo turonsa amatongo turemera cyane gose yuko twoshobora kugwiza umwimbu cyane cyane imbuto z'ibigori n'ibiraya ku buryo abo zikenera n'imiburiburi twosahiriza kugeza ku bice birenga 80% abene gihugu boshobora kuronka imbuto y'ibigori atankomanzi nibarinde kurindira iriya iva hanze. Ikindi koba ari akarusho ku gihugu cyacu cy'u Burundi ajya amafaranga mva makungu agenda kugura ziriya mbuto murumva ko yo caheza akaguma mu gihugu cyacu cy'u Burundi agafasha gusahiriza mu bindi bikorwa bigatuma umwene gihugu abandanya atera imbere. Muri iyo mbono kazoza jewe uko ndabibona ndavye aho ngeze no musi ubu ndiko ndarima kweri hegitari 20. Nifuza rero yuko muri iyo mbono kazoza nzoba ndima hegitari 50. Aha ayi kamyo nazanye niyo nakotesheje nje gupakiramo muri iyo mbono kazoza nifuza ko nzoba mfise amakamyo yiwanje nanje ntashobora kuja gutira. Imihangiro twiye mu ntara Butanyerera nuko twivuza ko intara iba cikomeza kubigiga c'igihugu kandi birakunda kuko buryo uravye akarere ka Kirundo Imana duhaye imvura ukaja mu karere ngaha kango zisheke akayanza turara ko bikunda kuko ngenda mabwire nuko mbere buryo nk'igiterwa c'ikirandazi ko intara iri imbere ikawa ho birazwe nivoka birazwe naho mwoza kubaza hirya no hino. Rero n'ibindi biterwa nuko twiteguye yuko intara yacu yoba ikigega c'igihugu haba ku biharage haba ku bigori kugira ngo umwe n'igihugu wacu wese ashiye kuronka ivyo afungura hama n'amafaranga aboneke mu mufuko kandi kuba ni nagateka iyo turiko tugenderwa tubona abantu bose baza kone ivyo bafungura ni wacu kuko biraheza bikaduha amafaranga yoheza gafasha abapfuka ntara bose kugira nabo bashije kwikenura no kugura ibindi vyose kumbure vyose baba badashobora kwiyimburira mu mihani wabo. Naha kunguko gahari intambamye nazone ntizibura ariko ngo baragerageza guhangana nazo mu buryo bashoboye. Ivyatugoye ubwa mbere novuga yuko ari kuronka amatongo yagutse yo gukoreramwo. Iyo ngorane rero n'ubu turacayifise yo kuronka amatongo yagutse yo gukoreramwo kuko kugeza ubu dufise ihegitari zishika 30 turiko turakorerako mu gihe twe twifuza gushika ku mahegitari nk'amajana 5 bikunze kugira wa mugambi ya ntumbero yo kugwiza imbuto dukorere ku biterwa byose ku biraya no ku bigori bikunde. Rero tugakengurukira leta y'u Burundi leta mvyeyi leta nkozi ko yamayumviriza akamo kabashaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi mu kugwiza umwimbu yuko yoheza ikazumva nico gisabo cacu cyo gusaba amatongo. Ntambamye namba ndazibona twahura nazo cyane nk'ihindagurika ry'ibihe
izi ni ntambamye nkunda kuronka mu gihe ndiko ndagwiza imbuto. Murabona muri iyi minsi ko hari hamaze imisi ikijanye n'ifumbire y'ikizungu ajya amafomi, fomi imbura ikabura cyangwa totahaza. Ni ukuvuga nk'iyi kubera usanga bayitanga ku mitumba kugira twese dukwigwe. Je nsanga afise ikibazo kuko iyo bampaye nk'umufuko umwe nko bahaye abandi barimye bica bingora kugwiza imbuto kuko biba bisaba ko umurima ndawuterera rimwe. Ico gihe urumva mba ngize ikibazo kuko byasaba ko ndonka imbuto ifumbire hakiri kare kuko mu kugwiza imbuto byasaba yuko jewe abarimyi ndabatanga nkatera imbere zabo. Cyane cyane nk'ibigori kugira ngo ibigori byabo ntizoze kumbangurira imbuto. Rero ico gihe ncangira ingorane za fomi kuko ntayifise nshobora kurima. Ikindi naco nkunda guhura naco iyo hageze gupimisha imbuto muri ONSS turashobora kubatumako ugasanga ntibaje. Ugasanga nk'imbuto je ndagize ikibazo cyo kugira ngo bampimire imbuto kuko nk'umwaka kubijanye na kuri sezobe y'ibiharage naragwije imbuto maze kuzigwiza baraza kungenzura mu mirima barangenzura baranshira mu rutonde rwo bagwiza imbuto hageze kuza gutora imbuto rero ijya eshanje ntibaje kuko ngo baciye babura ibitoro kubera mu karere abagwiza mbuto atabariyo muri zone jene ni jene naguje imbuto jenyene nk'umugwiza mbuto yigenga. Rero ndabatumako ko naramenyesheje ndarindira ko baza gutora eshanje ntibaje. Imbuto n'ubu ndazifise mugabo ntabwo zipimye. Rero ico kibazo ndakunda guhura navyo muwo mwanya simpeza ngo cengurisha nk'imbuto ko ntiba yarapimwe. Urumva ko nca ndahahombera ngaho. Muri ubwo buzima bwo kugwiza imbuto by'ukuri ntivyoroha na cyane gituma bitoroha tugorwa cyane no kuronka imbuto ikwiye n'ifumbire likwiye kandi ntirize ku gihe kubera jewe nk'ubu narimye cyane ibiraya bya kijumpu mwabibonye mu ihangari kubera kubura imbuto. Aha ayaje bari bampaye imbuto itarenga itoni imwe n'ibira 800 by'amaprebaze niyo bampaye muri izabo. Byabaye ngombwa ko nca ngwiza ibindi kubera nabuze imbuto. Icokogwa rero ni icuko twoheza tukaza turaronka imbuto twebwe abagwiza mbuto kubera mugerageje kuraba nk'ubu nari nahirimye kuri hegitari 20 aho nakoreye hose mugabo narose imbuto zitarenga itoni imwe n'ibira 800 muca mwumva yuko hariho agagihaze kenshi rero duca tuteragira ibiraya bitakijumpu kuko nivyo turonka ko imbuto cyane bitworoheye. Twosaba yuko amayizabu yo kwagura uburere n'abagwiza mbuto nyene babishoboye bakabaha ugo ruhusha gukubaka amasere kugira ngo ikibazo c'imbuto kize kiragabanuka. Icokogwa kugira umurimyi ntakore ahomba nuko twoheza tukaronka isoko. Mu minsi yahera twarumvise nyene icubahiro avuga yuko hariho umugambi wo gukora ibiraya bakabihingura uko dusaba yuko by'ukuri uwo mugambi wotezwe imbere gutyo bimwe tukabifungura ibindi tukabihingura gutyo rero umurimyi agaheza akaronka agahembo kisununuye. Ivyiyumviro n'ibisabo bitandukanye byarashikirijwe n'abatwayaze kugira ngo umwe wese kubimwerekeye akora uko bikwiriye kugira ngo umwimbo nkingi y'iterambere ry'igihugu ukomeze kwiyongera. Abarimyi badandaje umwimbo batanga amatagisi nkuko bitegerezwa kandi n'umwimbo wabonetse ukoreshwe neza. Abarimyi bagenzanje babagwiza mbuto cyangwa batarabagwiza mbuto nuko bo kwihutira kuzabarara imbuto zirobanuye kandi mu gihe barimye ntibibagire gutanga tagisi kuko urimye ntutange tagisi ubuhombeje igihugu kuko nacyo ubumara igihugu. Bisaba gutanga tagisi ikore kuko rituva ko kadusubirako kuko ibikorwa leta ikora mu materambere yose abatugarutseko nk'akaruriro bubatse nk'amavuriro niho twivuriza mu gihe bubatse amashuri abana bacu niho biga urumva iterambere riratuvako rikongera rikatugarukako. Notera kamurera abarimyi bose yuko mu gihe barimye ibyo bashoboye bibuka gutanga tagisi kugira batanga ikori igihugu kizotezwa imbere na twebwe nyene beneco kugira ngo twebwe dukore tworohewe. Ikintu dusaba nk'ubu nuko dusaba imbuto ko yoza hakiri kare kubera muravye nk'aya matariki ubu turiko turacererwa kubera ntituraronka imbuto. Ikigira kabiri ikijanye n'ifumbire nk'ubu murabona yuko nta n'umufuko n'umwe dufise twaranikiye amasizi turarindiriye ko tworonka ifumbire
kugira ngo dushobore guteragira. Ikindi cya kabiri dusaba nk'abagwiza mbuto, twebwe murabona ko turima amahegitari manini manini, turasaba rero yuko boduha ifumbire ku rugero nyene natwe tuba turiko, kubera ugiye gusaba ifumbire bakaguha agafuko kamwe, uri umugwiza mbuto ugiye kurima amahegitari 100, murumva yuko by'ukuri duca tugira ingorane. Twasaba rero yuko twebwe boduha ifumbire ku mugwi wacu nyene w'abagwiza mbuto, bakaza bayiduha ukwacu, abarimyi nabo bato bato nabo babaha ukwabo. Gutyo rero kuko ngiye kunigana n'utora umufuko umwe ngiye gutora imifuka 200, murumva ko kibari kibazo. Kotera kamo abarimyi bo mu zindi ntara zigize igihugu cyacu Burundi yuko bo kwijukira gukoresha imbuto nziza irobanuye, n'abakene kugira ingendo shuri bakagira ingendo shuri hano mu kigo ca Itrasagri aho turiko turagwiriza imbuto. Gatera kamo kandi ko leta y'u Burundi yobandanya gufata mu mugongo no gushigikira ibikorwa by'abagwiza mbuto, cyane cyane duhereye ku mugwiza mbuto mukuru Izabu, igashirayo uburyo bwinshi imbuto zikaza ziraboneka. Nk'abarimyi ico tubahanura, turababwira ibi byo kugwiza ibiti bibana n'indimo, ibi byo guca imikobeko kugira isi igumye amazi kugira ntitwagwe cyane. Murabona yuko ubu ico duhanze nganywe cyane ni rirandagurwa ry'ibiti ku murindi munini. Abarimyi rero duca tubahimiriza gushiramwo ibi biti bibana n'indimo kuri ya mikobeko kugira basi turabe ko byosahiriza. Cyo nsaba abarimyi nuko bwa mbere umwe bazoronka ubungabunge bazi batware ku isoko musesekara kuko buraca bugacana yandi kuko ivyo nta bubizi, ubona ko nibirere biguma bihindagurika, kurashobora kuwusesagura biteze uzoronka undi turaburonka, ugasanga harabaye ibibazo. Nico gituma ndabasaba yuko umwe bazoronka bo ubungabunga bakabona ko basigaje ivyo bazofungura nk'amezi nk'atandatu mu kurinda ko ibindi bizoboneka, bagatwara ku isoko gusa umusesekara.